Nejo sinakuru. Murabazanje tajanaye. Nasubira mushasha. Uyu mwumva n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, ariko igihe avuga ivyo yarakiramutse ubushikiranganje bw'umutekano, intwaro yo hagati mu gihugu be n'iterambere rusangi. Yariko yishura ku bibazo bijanye n'ikurikizwa ry'ingingo y'ukubomora amazu yubatswe hadakurikije amategeko, naho rero yamenyesheje ko na wenyene atari hejuru y'amategeko, kandi ko yatanze akarorero mu kwibomorera. Abatari bake baribajije igituma yashikirije ico kinyoma mu gihe hari n'inyubakwa zimwe gukira hamwe n'iz'abanywanyi bamwe b'umugambwe CNDD FDD canke inyubakwa z'uyo mugambwe bitigeze bikomwakomwa, kandi navyo nyene biri mu vyubatswe hadakurikijwe amategeko. Ako ka mwana wa mama kakaba karibonekeje mu mihingo itandukanye y'igihugu. Mbere henshi abajeje intwaro barungitswe guhagararira ico gikorwa bakaba barerekana ko badatahura neza ivyo batumwe gukora. Kuva iyo ngingo ifatwa, amazu atari make yarabomowe, n'ubu ba nyeneyo ntibararonswa imizibukiro bari guhabwa, bamwe mbere bakaba bagituratura mu guhiga aho bakika umusaya. Inyuma yaho gato, umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yarongeye afata iyindi ngingo yo kubuza amamoto, amakinga bene za tuk-tuk gusubira gukorera mu gisagara hagati. Hari muri ntwarante 2022. Izone yose irimo hagati abavuze bitatembera, ico ngira nongereko nta nikibayo nta nigitahayo. Iyo ngingo imaze gufatwa, vyarabonetse ko yanigiye mu menshi ibihumbi n'ibihumbagiza vy'abarundi bo mu mice itandukanye bakoresha ivyo vyuma. Mwene izo ngingo zitahurizwa ko na bose zarabandanije zifatwa na Gervais Ndirakobuca. Iya nyuma aherutse gufata niyo yafashe ari umushikiranganje wa mbere ijanye n'iyubahirizwa ry'ibinyobwa vya Brahudi, aho yamenyesheje ko ubu ubunywero bwose butegerezwa kugurisha igiciro kimwe kuva ku mabutike mato mato gushika ku bunywero bukomakomeye. Twifuza kumva igiciro kirengeye kijya cavuzwe. Hari abandi bantu bagenda mu bushikiranganje bw'ubudandaji bagakorana na directeur agaca baha kadodo wakabari kwimwe gasize kuri standard iri hejuru. Bijya byose bitezwa guhagarara byose. Akabari kamugasanzaha ngo je ngo nararishe ngo tagise muri kuri standard iri hejuru. Bijya byose mu bifute. Abo bahaye amafaranga baze kuyabishuza. Mwomenya ko kuri iyo ngingo rero ubushikiranganje bujeje ubudandaji buherutse kwemera ko hazobaho isuzuma rishasha kubijanye n'itangwa ry'izo mpusha kugira ngo ntihagire abagwa mu mporero, kandi bari barakoresheje uburyo bwinshi mu gutunganya ubunywero bwabo. Ivyo umushikiranganje nije imbere Marie Chantal akaba yabishikirije kumbonesha kure yigenga BETV.